Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Mushishikare kuroranirwa mu miryango yanyu. Ubuntu bwa Kristo Yesu buzobane namwe. Iyi ndwi izobabere indwi nziza y'umugisha. Uyu munsi ndafise kuvuga ijambo rigufi cyane hejuru yo kubera amaso umuryango. Niryo jambo mfise uyu munsi, kubera amaso umuryango wawe. Umuryango wawe kubera amaso. Ndashaka dusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 14. Mbitegereje mva hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose ati timubatinye, mwibuke umwami Imana hambaye ateye ubwoba. Mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Mugwanire bene wanyu n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Ndiko ndasoma uyu murongo mu minsi yahera, numvise ko noza ngaha kuri cano kabaganiriza hejuru yo kugwanira imiryango yacu. Kuko Satani arahiga mu gitondo saa 6 ku mugoroba, amasaha 28 kuri 28, ahiga imiryango yacu, ahiga abana bacu kugira ngo abagire uko agomba. Ariko twebwe, ariko masengesho yacu sifa kwa Mungu. Nehemiya yavuze ngo mubagwanire, mugwanire abanyu, mugwanire abana banyu. Bene data, mureke mbabwire, guha umwana ibintu vyiza bimukwiriye ni vyiza cyane vy'igiciro. Ubironse ukamwigisha ku ishuri ryiza, ukamugaburira neza, akabaho neza, ni ibintu vyiza cyane rwose. Ariko kandi hariho n'ikindi kintu ugomba gushiramo imbaraga zawe zose, umwanya wo gusengera uwo mwana ukoresheje ijambo y'Imana, ukamugwanira, kuko turi muri systeme y'isi igoye cyane. Abana uburyo bigoye cyane muri kino gihe. Ariko cyane cyane nshaka kubwira abavyeyi, haguruka ugwanire abakobwa bawe n'abana bawe b'abahungu, ubagwanire mu masengesho yawe, mu kubaba hafi, mu kubakunda, mu kubagira inshuti, mu kubagira abakunzi bawe. Bagwanire. Hariho abantu benshi, ikindi kintu nabonye no bagenderamwe inama nziza, n'ukuntu abantu benshi bazi yuko gufyinisha abana ariko kubarera neza. Oya, Bibiliya mu migani iravuga ngo umwana agize ikosa biremerewe neza gufata inkoni ukamukubita umwana. Utababaje cyane mugabo ukamuhana, ukayimwereka ikosa yakoze. Hariho abavyeyi benshi batigera bahana abana babo. Umwana agakurana ibintu bitari byo, ugasanga umwana mu myaka 10 yabaye igitangaza mu nzu, nta uvuga, abavyeyi be nta numwe avuga. Ibi bintu rero no kubigwaniriza hakiri kare. Nimba wifuza ko umwana wawe w'umukobwa azaba umudamu mwiza, azaba umugabo mwiza, uwo muhungu murere neza. Haleluya. Umufate, umwigishe amaprincipe y'ijambo ry'Imana, umusengere, umwature w'ijambo ry'Imana. Narakunze kandi inguru numvise ya umukozi w'Imana Rick Warren, aho uragenda ngo muri chambre yiwe abana bariko barasinzira, agafata ijambo ry'Imana akajyatura ku bana biwe, akabavugaho, akabavugishwaho. Bene ni byiza ko tubavugishwaho bariko baratwumviriza, tukabatura ayo majambo, ariko kandi banaryamye tukabasanga amachambre yabo, tugafata amajambo y'Imana tukatura ku buzima bwabo, tukabajana aho twebwe twifuza. Haleluya. Nehemiya yavuze ngo mugwanire ingo zanyu, mugwanire abana banyu. Satani ntagutwara umwana uri kurabona. Haguruka tugwane intambara nziza. Bene data, mureke mbabwire, tubagwanire kuko Nehemiya yavuze, twatura amajambo ibyo twifuza ku buzima bwabo, tubikore bakiri bato, tubigishe ijambo ry'Imana, tubigisha amavalere chrétienne. Hari ijambo nasomye ngaha mu gitabo cya Zaburi rivuga ngo 127 umurongo wa 3, abana niyo ngabire uhoraho agaba.
imbuto zo mu nda nizo mpera atanga. Ni ingabire twahawe. Abana ufise ni ingabire Imana yaguhaye. Imana yaraguhaye iyo ngabire, reka kuyifata nabi uko wishakiye. Oya, ni ingabire twahawe. Haleluya. Hariho umurongo uvuga mu gitabo cy'imigani, uvuga ngo mu gitabo cy'imigani igice cy'umunani umanutse gatoya, kiratwigisha neza ngene tugomba kurera abana bacu. Kiratwigisha neza ngene tugomba kwigisha abana bacu ijambo ry'Imana. Ikavuga ijambo ryiza cyane, hari ahantu havuga ngo umugisha uhoraho uratungisha, nta mubabaro awuvangamwo. Abana n'umugisha Imana yaduhaye. Satani ashaka kuzana umubabaro, oro siko bimeze. Abana ni ingabire, n'umugisha. Yavuze ngo imbuto zo mu nda, abana ni ingabire. Ntabwo ingabire Imana iza kandi ikayivanga n'umubabaro. Oya, mureke tubere maso ingo zacu, abana bacu. Bene data, muri kino gihe hariho Satani yarateye abana, ariko abavyeyi bariko baranumviriza, muhaguruke tugwanire. Nehemiya yavuze ngo tugwanire abana bacu b'abahungu n'abakobwa, tubagwanire. Haleluya. Tubigishe ivyanditswe vyera, tubasengera, twatura amajambo meza ku buzima bwabo. Ndizera neza, ndakekeranya, dusenga Imana izayumva, Imana izihindura. Mu gitabo cyo gusura mu Byagezwe 28:4 haravuga ngo urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Ndasenze natura ngo Imana ihezagire urwo rubyaro yaguhaye. Haleluya. Ngo urubyaro rwo mu nda zacu Imana izaruhezagira. Hariho ababyeyi benshi bakora ikosa rikomeye cyane ryo gutuka abana babo, ryo kubatuka, ryo kubavuma. Umwana akoze ikosa, gutuka ntacyo bimaze. Gutuka icyo gitutsi ari igihe cyafekita umwana. Bibiliya ntabwo yigeze ivuga ngo dutuka abana. Oya, umwana wawe uramuhana akiri mutoya. Kandi hari abandi nabo ibitutsi ntacyo bigira umwana. Ari igihe utuka umwana ntacyo uzovamwo. Umwana bikaba uko nyine, ntacyo uzovamwo, uri kirjuje, uri iki. Ivyo bitutsi umubwira uwo mwana, nutegereza ngo areke azovamwo n'ivyo bitutsi umubwire uri umuvyeyi wiwe. Oya, uwo ni umugisha Imana yaguhaye. Abana ni ingabire uhoraho atanga. Mubwire neza, mubwire naho yoba yakosheje. Kumutuka ntacyo bigufasha, ntacyo bifasha umwana. Ndakugendeye inama nziza. Uwo mugisha Imana yaguhaye, reka kuwutuka. Urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Imana ibahezagire. Amen. Ubatureho umugisha, ubatureho ineza y'Imana. Naho yoba yakosheje, wowe vuga icyo wizereye. Mu bisanzwe iyo turiko turavuga umwana yakosheje, turamututse, tuvuze natwe tuvuze nabi, tuba turiko turashigikira ibyo ariko arakora. Ariko iyo turiko turavuga ibinyuranye n'ibyo akora, tuba turiko turakora ikintu cyiza cyane. Ndagusengeye mukundwa uri kuranumviriza, ufata umwanya munini, uhindura ururimi rwawe, ufata umwanya wo kumugwanira. Iyo wawe ugwanira umwana, ntumutuka, ntumubwira nabi. Oya, amajambo meza niyo amukwega, kuko ubwo ni umugisha Imana yaguhaye. Reka ndangirize kuri uyu murongo ubwo mu gitabo cya Yesaya 61:9 aravuga ngo abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, n'urubyaro rwo mu nda zanyu. Abazobabona bazobemera yuko ari ihanga uhoraho yahaye umugisha. Uwo mwana abazamubona bazavuga ngo ndori ihanga uhoraho yahaye umugisha. Iri jambo ndarikunda cyane, ryature ku bana bawe. Abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, abazobabona hale n'urubyaro rwo mu nda zanyu. Mu bandi bantu abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga uhoraho yahaye umugisha. Abazoreba abana bawe bazovuga ngo ndore ihanga uhoraho yahaye umugisha. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Muhaguruke tugwanire ingo zacu. Satani titumwemerere, nta bubasha, nta mugabane, nta n'icibutso afise mu miryango yacu. Yesu ahezagire umuryango wawe. Turagukunda Yesu, turagushimiye ku miryango waduhaye. Abana bacu turabagwaniye, tugomba kubagwanira amasengesho yacu. Mwami, turifuza ko bazobihanga uhoraho yahaye umugisha. Yesaya yavuze ijambo ryiza ngo bazobabona bose bazovuga ngo ndori ihanga uhoraho yahaye umugisha. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu. Amen.